Ndatanze mwiriwe na maramutse ku bakunzi ba BDI Info, shimira wowe wese umaze gukora subscribe kuri no rubuga naho wamadufashije kugira ngo ibikorwa by'iwacu bishikire abantu bari hama tumaze iminsi tutashaka ama video menshi aba hari impamvu musanzwe mubizi yuko kenshi ndakunda kubivuga yuko urubuga rwacu ihangiro rufise ari ryo kwama rutanga ibiganiro bishobora kubaka abarundi n'Uburundi. Ino munsi ndakeneye yuko tuyaga ku buzima bw'abarundi bari muri Zambia, nongere ngire ico nongeye ko kuco nyakubahwa uduserukira ngaha mu gihugu ca Zambia igikorwa ciza aheruka gukora ku barundi bari bafungiwe na cane bari mwibohero rya Kamwara. Abantu bari muri Zambia ndazi ibohero rya Kamwara benshi bararizi, utararifungirwamo aramaze kumenya aho riri located, aho rihagaze. Kugira rero tuje gusesangura imbere neza turaza kwisunga urubuga rwa Yaga, rumwe mu mbuga zikurikiranwa n'abantu benshi kandi gwizewe mu gihugu, utava gushirako ibintu uko nyene kandi utazosanga bari kwashirako ibintu bitagira akamaro nabo nyene. Niyo mpamvu nkeneye yuko ariko twisunga kuno nyene mubibona iyi ni Yaga murayibona. Henge kugira rero tugwisunge neza nimba ico tongerako nsome kuri ano makuru ndagusabe umpakanya nimba uri mushasha ube wamaze gukora subscribe, navyo nyene bizokorohera kugira ngo uze wame uronka notification nziza. Murakoze cyane. Twisunze rero no rubuga bino banditse ku munsi uheze 24 hours aheze amasaha 28 aheze banditse avuga gute abarundi bafungiwe muri Zambia. Umuserukizi w'u Burundi muri ico gihugu aratanga umuco kuvyabashikiye n'icatumye bafungwa. Inyuma y'amakuru menshi yavuzwe ku kuntu abarundi bagiye barondera akazi mu gihugu ca Zambia babayeho, n'ukuntu bafungwa ku kubura impapuro z'inzira zose zikwiye. Ambasaderi w'u Burundi muri ico gihugu sinzi ko ari honorable sinzi Eveline Butoyi abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter X ariko bita X, yaraye ashikirize incamake y'icegeranyo c'ibikorwa vyabakozwe kugira ngo bakurikirane ikibazo c'abo barundi. Agira ati ugwaruka twasanze mu gasho ka Kamwara rwatumenyesheze ko rwaje rutazi ko hari impapuro zindi zikenerwa. Dukiri ngaha nyene benshi baraza ngaha muri kino gihugu ca Zambia ariko ntituba tuzi ivyo turimo. Nanje ndi umwe muri abo bantu bamaze gushikirwa n'ivyo bibazo, kuko sinokwama ndabaha inkuru za Zambia ntabifitiye experience canke atakuri ndabiziko. Nukuvuga benshi turaza muri kino gihugu ariko ntituba tuzi yuko haba hari izindi mpapuro zikenerwa. Ariko jewe nagiye kubitahura hakiri kare, sinovuga yuko ngo mpagaze neza ku buryo ngo batomfata nanje bashobora kumfata, ariko nabitahuye hakiri kare. Haba hariho izindi mpapuro zisabwa zikwemerera kubandanya uba muri ico gihugu mu gihe visa yawe yaheze, zikongera zikanakwemerera kubandanya ukora imirimo yawe neza atamuntu akwiruka inyuma nk'umwene gihugu ariko uri umwimukira. Hama tuje tubandanya avuga turateye akamo abatumako canke ababazana ngo babahe akazi bakorere mu muco, bababwire ibisabwa, babahe n'amasezerano y'akazi kuko benshi baricuza. Ibyo kenshi ubivuze yuko hari abantu benshi bicuza. Abarundi hari ukuntu tubayeho usanga tugomba gupinga mu bintu byari byo byose. Usanga umuntu harakubarira ukure tewe Mungu ntuze hino ibintu hino bisaba yuko umeze ukuntu bisaba yuko bitonde ukuntu kazi. Usanga abantu bama bagamisa amazosi wenze ukanabicisha no kumbuga ngo ukanamenya wewe uri janke byarakunaniye warabuze ibyo ukora genda uryame n'ibindi byinshi. Jewe uzontuke uko ushaka ariko kukuri kubihabira korerwa ku barundi bari muri Zambia cyangwa muri Tanzania, aho nshobora kugeza amaso n'umubiri wanje n'ubwenge bwanje nzokuvuga uzogomba unyanke. Kandi abantu kenshi bapinga ibintu nka bino uzosanga ari bo bamwe muri abo bantu baba ariko baturibika bagenzi babo muri ivyo bihugu. Hama tubandanye akagiye ko kubasigurira ko igitabo c'inzira
umaze kukironka kugira usohoke igihugu urondera uruhusha rwo kwinjira ikindi gihugu bita visa. Rubonetse ugaca urondera urundi rupapuro rwo kuba gukorera bashashamo kakantu ka end kakandi ko gufatanya, ariko ndibaza yabaye mistake bagiye gukora, rwo gukorera mu gihugu washimye washimye kwakamwo indaro. Tubandanya dukurikirana ibibazo byabo, nukuvuga arabandanya tukiri ngaha nyene ukuntu yavuze kuri kari akajya ko kubasigurira ko igitabo c'inzira umaze kukironka utegezwa kumakurondera kugongesha kuri visa kugira ngo ubutundi dupapuro twose uzoturondere hino. Izo mpapuro zose zituma ubandanya ukora muri ico gihugu utekanye, ntibazirondera mu Burundi, bazironderera muri ico gihugu bo wagiyemo. Ariko hari ikintu mbona yuko umenga bagombye kwihendamo. Ngiye kuraba mu bice nka 80% by'abarundi binjira muri kino gihugu, benshi binjira muri ino myaka tugezemo, benshi binjira bafise ama passport. Ni bake muri ino myaka usanga bariko binjira batagira ibitamburisho, barenze muri zanzira za magendo. Burya abarundi benshi muri ino myaka ni bake bashobora gusafira acacangombwa afise, afuma arondera gito ariko kishobora kumushikana iyo aba ariko araja. Hama twongere tubandanye. Twahavuye kandi dukorana na service za migration, aho twaganiriye ingene twofashanya kugira abo bafunzwe batezurirwe ndetse n'abafatirwa mu mayira batashe boroherezwe kuva ku wandwi Ruhuhuma kuva kuhambira hinge mbandanye impeza. Iki ni kintu ciza cyane kuva kwandwi Ruhuhuma umwaka w'2026 hakaba hamaze kurekugwa no gutahukanwa abangana 270. Congratulations. Ico kintu ndashemeje kwijana. Ni bake babikora ico kintu. Ndazi hari abantu benshi biwacu iyo hari kwakogwa ikintu ciza batakivuga, ariko amakuru nkano yarakwiye kuba viral. Wari wese mbere n'umuambasaderi wo muri Congo, wo mu Burundi, ari muri South Africa canke Mozambique canke Zambia canke Malawi canke mu kindi ico gihugu cyacu cyose wo burimo, bakabona yuko uno muntu je ni rya mbere mbonye ibintu nka bino akoze, niko no bivuga. N'abaserukizi bake biwacu babikoze, ni bake babikoze. Benshi wasanga ari kuza ngaha muri za komesa bakwinywera ivyeri bagataha inda zuzuye. Uyakoze ikintu kizima, je ndakimukundiye cyane. Barangije nukuvuga amaze bavuyeho barekuye 270. Yumvikana yuko ariho nabandi benshi bakirekugwa. Co bari ikintu ciza. Congratulations yakoze ikintu ciza. Oba ufise uwawe ari muri Zambia ukabwira ko bimeze gute, akubwira ko bimeze gute, bahereje ku kibazo. Ariko simfise ukuntu no bivuga, ariko ndashimye cyane ino ngingo. Burya Barundi twarabuza abantu boza batuvugira kino kinakoze. Nimba mfise umutima wo kubandanya bikora kunyene, nukuri nabandanya bikora kunyene. Nabandi bose baduserukira mu bihugu tuba turimwo, mu bihugu muri ano mahanga, barakwiye kwisunga uno nyakubahwa wacu Everine Butoyi. No mwita ni nk'umwamikazi yakoze ikintu kizima. Nongera nsaba yuko nkuko nari nabivuze babandanye bafasha, badufashe baturondeze n'izindi mpapuro, kuko abarundi bari ngaha ni benshi kandi batagira ibyangombwa. Ababifise navyo byarabaye expire, ariko ugiye kubaza ibyangombwa, ugiye kubaza ukuntu bokongera izindi mpapuro kugira ubandanye ukora mu bwigenge no mu mutekano, ntazo baguha. Nico kibazo kiri ngaha muri Zambia.
sukuvuga ngo si bose, ndazi ko atari bose boshobora kuronka ivyo vyangombwa, ariko benshi bo bironka kandi vyo bafasha. Burya nta gihugu na kimwe, igihugu cyacu cyose ushitsemwo, guverinoma yaho iragusigurira, ikagutahuza, ikagufasha kurondera ibindi vyangombwa immigration yaho, plutôt simvuge guverinoma ariko nayo nyene mu bisata bimwe, ikagufasha kukurondeza ibindi vyangombwa vyotuma ubaho uri free. Ariko ngaha muri Zambia kubera hamaze kujamo babandi usanga bigira abaza bakeneye kurira mu bandi, bavuga ati mu bitanze nta bandi tuzosubira kuronka dufata. Kubera iki muri Mozambique utazoyumva ngo abantu bariko barafatwa, barabarondera ivyangombwa bakiberaho, bagakora bazwi yuko ari abanyamahanga ariko bafise ivyangombwa, utabifise bamufashe barabimurondeza. Ariko ngaha muri kino gihugu njyane kubera dukengerwa, ariko kano gakengere kose kazohera. Ngaha muri kino gihugu ufashwe ni 12,000, ivyo 12,000 inshuti yanje nuvyumva ni $600 cyangwa $500, ni hagati $600 $500, 12,000 vy'amakwaca. None ayo mafaranga ukorera umuntu ari mu ishop, ukorera ishop uhembwa $500, 150 vy'amarundi, $600 kugira uzozisubize nimba ari boss yawe yazi kurihiye, bizokugendera gute? Nako ndavuga ati rero kubera bya bintu byamaze kuba mu rudandazwa, abantu barafatwa bakicwa, bamwe bagafira amabohero, abandi bagakubitwa. Mu minsi yeze hari umumere w'ahantu bita Mutendere yarevuye aza kwintuze kuri Facebook arasemerera, aravuga ati kubera iki mu gufata abantu murinda kubakubita kandi batari ko baragwana namwe, ngo hariho baheruka gukubita kandi ngo muhungu yaragwaye za ngwara zo guhenuka mu bita bimeze nk'intandara. Yababazwe n'uwo muhungu rero yafatiwe aho nyene za Mutendere, agafatwa agakubitwa kandi atari ko aragwana nabo. Aca ivuga ati none iyo bamwica ngaha muri kino gihugu umuntu w'abandi nivyaje byerekana ishusho mbi ku gihugu. Twege ngaha mu Burundi ntugirigera tubona ngo bafata abantu, twakuze tubona abanyarwanda, twakuze tukubona abakongomani, twakuze tubona abagande, twakuze tubona abatanzania bidegembye ngaha mu gihugu, nta muntu numwe birirwa birukako ngo kuvyangombwa. None kubera iki twege twobwigenge abandi banyagihugu mu gihe natwe iyo turi mu mahanga turiko turagoka? Ico kintu leta y'u Burundi irakwiye kuciga kugira ngo maybe birashobora kugira ico bifashije. Nyakubaho umukuru w'igihugu yashize kiciyumvira yuko ashaka yuko twubaka Afrika yiyunze. None Afrika tuzokubaka Afrika yiyunze gute? Tuzi yuko hariho abarundi bariko bafatwa mu bindi bihugu mu mahanga, tuzi yuko hari abanyarwanda bariko bafatwa mu mahanga, tuzi yuko hari abakongomani bariko birukwako, tuzi yuko hari abatanzania bariko birukwako. Ehega n'abatanzania barafatwa cyane kandi nabo nyene kuri magendo n'abambere muri nziya yapanya. Uko twe twinjira iwabo nako niko binjira mu bindi bihugu by'abandi bantu. Nuko nyene nico kintu naringe niko tuyaga. Nizere yuko sinovuga byinshi, ni byinshi twavuga ariko kuvuga menshi siko kuyamara. Murabizi twama tuyaga ikintu cyo kimeze fresh kugira ngo turabe ukuntu turabe ko hari cyo hindura ku buzima bw'abarundi baba bari mu mahanga kame no ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi. Nuko iki kintu nukuri sinorandira, ariko unyakubahwa Everine Butoyi aduserukira yakoze ikintu ciza, je nashimye, sinzi ko nawe wagishimye, ariko nizere yuko namwe ni bake bagikunze, nubwo nabonye umenga imbuga nyinshi ntizigeze zibishira habona, ariko jewe novuga yuko ari ikintu ciza cyane, ni ikintu ciza cyane. Jewe canguye ku mutima, numvise nduhutse, kuko narigeze no kuba ndabivuga mu ma video yo mu mezi abiraheze, ndavuga ati nukuvuga burya twebwe mu Burundi tuba tubuza abantu batuvugira. Burya igihugu ciwawe, abanyagihugu biwawe bariko barafatwa bakabura n'umuntu abavugira, ico gihugu kiba kiriko kiranakengereka. Cyane na mbere bacabona yuko ico gihugu habamwe abantu batagira ijambo. None kubera ko umunyagihugu yofatwa mu gihugu c'abandi hakabura umuserukizi wabo muri ico gihugu ahari, hakacabura n'umuntu amuvugira. Ivyo bintu bya nyakubahwa Everine Butoyi yakoze muri Zambia
tugomba dusabe n'umuserukizi wo muri South Africa w'abarundi ari muri South Africa akora muri ambassade agikore, muri Tanzania bagikore, mu Kenya sikirenga, Malawi bagikore, no mu bindi bihugu byose kwisi yose bagikore, kuko mukazoza muza hino mu mahanga ngo muze guserukira abanyagihugu biwanyu bariyo bagira ibibazo ntimugire mubikura mu nzira, ntihagire n'ico mubafasha, ntihagire n'agatererano mu baterera, nimuze no kubaraba iyo bagandiye mu buhungiro canke nako mu mabohero ngo mubaterere ko n'akarengeti cyangwa mu bashire n'akabuyi kama bita gasururu. Ico gihugu kizokwama kibakengera. Erega hari ibihugu bivana ukuntu byo bifise ubuzima bumeze bino bihugu twirukiramwo. Byona dukoloniza iyo bari bagifise n'imitima yo gukoloniza ibindi bihugu. Bona dukoloniza kubera iki baradufata ntihagire n'utuvugira. Bashavuga n'abantu bimbwa abana. Bakeneye boza no kutwimbisha ubutare tudahembwa. Niko biya bimeze. Hama murakoze cyane. Murakoze cyane nitwovuga menshi nko nabivuze. Reka nshimire wowe wese wadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Shiramo muri comment section mbega ivyo nyakubahwa Everine Butoyi aduserukira mu gihugu ca Zambia yakoze byakuneze, shira muri commentaire. Hoba hari ikindi kintu keneye kongeramo, shira muri commentaire. Ndabakunda cyane. I love you so much appreciate. Bye. Thank you so much. God bless you.